je nta hantu handitse 70% ndaba ndasoma byanditse hariho participation ya leta bagatwara miliyoni magana munani nuko muri haru yerekeza 70% uko ari ubwa mbere leta nk'umu actionnaire andake propriétaire du social iyo ordonnance yaje rero ivyo yarehegle ubunyene murari n'isambu ubunyene murari bwishekeje kwisambu yaje telefona ministre nuko byerekana ko mu bushikiranganje aba baraje barabaha mahera bati mwebwe rero turabingene buduhateye twaye ayandi tuzoyagabura ayo gahanda bizi muhereze mu camwigira kubera abagabo ntacu babibona gahanda n'abanje kubera ico bintu tegeza kubona Burundi bushoye ubutara kugira dutere imbere twubake amabarabara meza twubake ibitaro n'amashuri tudashoye hanze ntibikunda twe tuba ndiko ndaraba ibintu byose bishobora gushora mu bindi bihugu ubutare rero ubu nibwo buzoteza imbere nabanyenda babwiye babunyegeje tuzoca tubirukana nta kibazo bamaze abanyumvise baza kubwira abantu birateye isoni umuntu yirirwa kwirigara tuzana ikimoko tugire iki kugira abantu baje kukira dukora iki narumvirije ijambo navuze tuzokoresha ingufu zose dufise abantu bose baje kukira hakuna ne mushaka tugire iki ejo mugaca uvuga ngo murakenye ukene none wicaye waruzi kuzotunga umbwira ingene wotunga wicaye saa 3 umuntu w'umugabo kamusanga kwibara tuzokora pakira imodoka baje kwiga bararima bataha ku mugoroba nimwe abamushaka kudakora ni murare mwirirwe muryamye mu bitanda mugume mwizingiye muhira nk'inzingo mugiye kwibarana naho umusitani azoca bafata aje kurima kugira ngo babandi yo habaye ivyago ikomini ronke ivyo izozira abagaburira kandi ntimuzohembwa ubu uzofatirwa kwirigara bazomujana yirirwa ararima hanyuma ntazohembwa niwemera kuzoza urarimira komine abene igihugu barimira ba komine udahembwa turaguhebeye genda ukora iwawe ivyo bisore fata mugira amakoperative mugende kwa musitaneri uti duhitongo inyomvu ngahe muri Karusi niho hambere hari inyomvu nyinshi sivyo niho hari inyomvu nyinshi za leta genda rero mugira amakoperative mugende kwa musitaneri abahe aho murima hanyuma mufume nirigwa ngaho none tugire gute ibagaho dutegereza kuronka amahera mu mufuko none amahera azokoroka ava hejuru cyane mwumviriza abapasitori bavuga ngo amahera araje gwimigisha ngo bakiri imigisha ubwo sibo mwumviriza nihe Imana yigeze ivuga ko umuntu azorya adakoze haramwe mwarabibonye ntimusoma Bibiliya Imana yashize umuntu mu murima ngo awurime awuzigame nico itamwumvise n'abandi ko ndababwira nte aha ibidukikije bategezwa gusubira kuhafurira biyimba aho bariko barimba ahandi baca bafurira imbere yaho mubandanye ibikorwa gukingira ibidukikije erega hejuru aha niho murima ahajya munsi na hareta hejuru hariya noho munsi na hareta namwe ahandi nimwebwe nico gituma niyo babwiye batizibukira babanza kubaha aho kuzibukira mugabo bahahejeje ucugaruka ukarima muravyumvaga bagabo aho yahejeje kwimba casura agafurira akagira neza nawe ugacuza ukirimira wa muceri wawe niko bimeze ariko je ndankana n'abantu bicaye kwe none reka ndababwira ntimwumvise yuko ubu abashikiranganje n'amashikiranganje bagiye mu karuhuko nabo ngo baruhuke none niko kintaruhuza niko beriki niko ndaza kubahimiriza kuko je ndazi ubutumwa Imana yampaye mu bisanzwe Imana yaduhaye umwanya muremure wo kuruhuka muremure munini cyane iduha kaya gatoyi ko gukora none mwe mufise ibibazo mushaka kuruhuka muri ako kaya gatoyi kandi mufise umwanya munini wo kuruhuka ntaho mufise udafise umwanya wo kuruhuka ninde muri mwe Imana yarawuduhaye ndawubereka aho sekuruza wa sogokuru wawe ari he haruhutse amaze imyaka irenge ijana aruhutse ntaruhutse none muri mwese rizomara imyaka ijana Imana nkubwire nta myaka burya 60 yaguhaye yo gukora
nari mubizi ano mutama w'imyaka 80 mubona ari ico gishobora none umwana w'imyaka 10 hari ico ashobora ubizi ndabise imyaka idashika 60 yo gukora tuyikore kandi rero mwabakene mwe ndababwira aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose urazoraba iguma rugusaba gusa umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye kuzopfa usaba vyandike uzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa genda muramu uzosanga ukabare nsomya na jewe ibitama wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera ukazoyimara atacu ukoze ndakubwije ukuri uzosaza usega none muravyemeye kuzosaza musega oya kuvuga aho biraborohera ejo ni nagaruka ntarigara sinzobona abantu kwerega genda abatari ngaha mu bahanure bose aho usanga mwebwe mwaje gusa kuramutsa umukuru w'igihugu kubera mukunda muvuye ku kivu mugabo hari habonjiye ko kwirigara kwe nabonyemwo n'inkumi namaramaye nabonyemwo n'inkumi abo muriko murabifata muce mugenda mu birabwire buti yavuze tavuye muri wa mwonga hari yepfo yatubwiye yuko irigara rifuswe kuvubu mumeze tantare muri vise muze muvuye ngo niwe ngo arabarenganije nitegeko ndamuhaye muze muvuye ngo arabarenganije ngo ko ari mu mama ngo azotugonda uzobagora muramwemera musitantare yego muramugamburukira yego sawa tuzobimenya muhevye irigara nzoca menya ko mugamburuka kandi abanyakarose basanzwe bagamburuka yego genda bazi kumenya yuko iriyo imigenzo kumenya kurimba tukaraba tugeze ku mucanga hama tukayungurura umucanga tukaraba yuko iriyo dusanze zitariyo ducadufura none ko mu itegeko nabo yuko mutuza forme igiga narabikoze ibyigwa ntavyo twakoze kuko twarabiye twiyumviriye kuko twiyumvira ati ibyo ari byo byose ngaha ziriho turafatira avuga baba hafatiga twotegeza ko batuzi mu mwaka azogidingana kaseteri itoni zibiri n'ibiro 728 isoko kuntu batugurira bivanye n'uko twebwe tuba turi abantu dukora tutazi ico zipima bobo bamenye ngene baduhembera baduhembeye ku isoko idolari 11 ku kilo ntabwo ruvuga ikode turayiso Leye ibayita petite mine aho statuma yake sasa kote somo iyo bashoboye nshaka byose ndabona biri kumwe byose iyo bashoboye c'est tout ça et nous sommes ordonnés au moins 16 ça au moins yanditse ko umvereza hari shakuja no koperative hose soma kuri partage no umvereza muri condition je nta hantu handitse 70% ndawa ndosoma kanditse kariho participation ya leta bagatwara miliyoni 500 nuko muri haru agavura tubona kwinjiye soma jongire 70% hii yerekeza 70% uko ari kubwa mbere leta ko mu actionnaire andake propriétaire du social
kuri 7%. oya ntacyo nyereka article ivuga 7%. Je nta kindi nishaki. Oya muri code minier. Muri code amategeko y'igihugu ko niyo bakorera. 7%. Nyereka seti wowe wavuza hiye. Uyisone. None we musaze code biri mu mutwe wawe musaze ko nitujeje. Vuga article nta kibazo rero. Reka natewe gahe mu mashini naje ndahira ndahirabi barate. Iki article ivuga 7% mwingira iki. Hano urazi ko nzi gusoma. Urazi ko nzi gusoma narize kamene. Gusoma no kwandika. Kode ni muri bayizi nari ndimo. Kuko nahe nabonye igihugu kiriko kiribigwa. Ndavuga no ivyumvikana ingene umuntu ashobora kwimba ubutare kugwa umuriro. Agasabwira bwiyimbwe. Azana miliyoni amajana 2 agaca kuba kwazoca twara miliyoni amajana 9. Leta igatwara ijana ntibiba kandi ubutare bwa leta nuvuga ubutare n'ubwa leta turavyumvika miliyoni amajana 2 none miliyoni amajana 8 zisigaye tuzigabura aho nta muntu twumvika wowe tuvuga uti jewe nazanye umutahe wanje utegereza guhera ugaca mu negosi umutahe wawe uhembwa gute nagasha aho wovuga ngo tuwuhembe wazanye miliyoni amajana 2 ngo tuguhembe miliyoni amajana 5 wovyubaho tugana uko Wamtubaho utashaka ibigihugu rego mutari ubu nubwo abene gihugu bo mu Cankuzo n'Inyanzarake ubu nubwo igihugu cyose ntibishoboka rero ko umuntu umwe acaza akabwigaburira bwose ngo nzobaha miliyoni 100 ngo nanje ntigobaye gwanje ntibiba ubu wiyifite nico gituma ijya ko ndiriho je tubari yose kandi we nturi mu uko so atari bakwagiye ko musangira wewe kwa aba nibo kuko nibo basarukira leta wasarukira rero igihugu tegeza gukora ko nagiye turazuka kana yari tikre mo tayine tivuga indwi ordonnance ministerielle ikurikira code pression code muri article iyo ordonnance yaje rero ivyo rarehegre ubunyene murari n'isambu ubunyene murari bwishejeje kwisambu yaje telefona ministre iyi vyo rarehegre za code mini ishaka kumvikana ordonnance igiyandeho di code ni futi ndayifuse ubunyene ordonnance ministerielle none ntikurikira nukuba vyerekana ko mu bushikiranganje aba baraje barabaha amahera bati mwebwe rero turangene buduhateye ayandi tuzoyagabura tubahe bikeyi ayandi tuzogabura kuko ni violation de code minier none nk'ubu no bahana muri ministère vous avez violé le code minier muzana ibitari bidahuye none ubu no bahana nabanda barenganije kandi mwaravyoye code kuko cyenda bakode minier hanyuma havuye code minier rero ibiza vyose bikiriza gukurikira code minier ikintu cyose rero mwamuzi kitari conforme code minier ubu nyene genda muce abashikiranganje bari mu rubuko bazova mu rubuko ariko kwiga ico tuzohera ko byose subiramwe ayo makontra yose atenza gukurikira code minier kandi habe muze muce vuga ngo ngo none je ngo nari narakironke ngo ntibaserukira leta none bamenza baserukira leta tobemere tuca tubata mwibohero baba bari bo bari dushobora kwemera yuko igihugu cibwa tuba rero cyo itwa ndiko ndazunguruka misi mikuru ico gituma tutaziye mugabo tugeka aho mwahejeje ndahabone arisi ndavyumvise musigara munyereka aho mugeze nova muri hariya mukaja hariya no genda systematiquement aha habe hariko hararimwa ibisanzwe kuko ntimurahashika hanyuma aho muhejeje muca muhafurira nova tubona ibinogo aho mugeze gusa urumvise kuri environnement abyo bigirana bikare kuko dutegereza kukingira ibidukikije ubona ngaka kamara ayo gahanda bizi muhejeje muca mwigira kubera abagabo ntacu baribona gahanda nabanje kubera ico nyine
tumanuke hejuru turabe kugira tumenye hariho abama bashaka ko tugwara kwashi kubera twari tukiri ibinebwe kubera twari ibinebwe n'ubago batwagiriza ngo turagwaye kwashi gushika basigaye bavuga ngo mugufi ngo ntibagwaye kwashi gusa no kubera hariho abataryohewe n'igihe turyohewe natwe amahoro ni yose icambere cyo kubungabunga rero n'amahoro kuko nimushobora gukora ata amahoro mufise hanyuma mumenye kwama mufatanye mu nda mu bikorwa amakoperative nirazata mutima utagira koperative mwese mukorere hamwe ubu tugeze urumva umunwa uburaronka tugeze kwindi ntambwe rero umupfuko nawe uronke umupfuko urafise amahera ntavuga ntagira umunwa turayazi amahera mugaragara nabwire amahera nawe urayahisha ameze nk'inkorora amahera ni nk'inkorora nishobora kuyahisha ndabona nk'akarorero kamwe iyo Bralirwa itazanye inzoga ntimukomendera umwese none bazibaha ku buntu ntimugura none wovuga ngo urabuze inzoga udafise amahera wumva umupfuko udafise uza murampenda kugira amenye ko umufuko uvise ndaraba nkabona neza ariko hari ibindi bintu murumva ko tugeze ku ntambwe dukeneye yo ku mupfuko uronka ndababwira ikintu kimwe rero mubimenye amahera si umujama mwari mubizi amahera nta bugenzi bwayo amahera aranka umuntu mugabo we murayakunda mugaragara ndavuge ko amahera yanka umuntu amubonye ariruka kugira urifate uriruka nawe ivyo yabikabira sivyo hari umuntu aheruka gutora amahera ku isoko amahera abonye umuntu ariruka rero iyo urifashe ukajyanjanja gusa akajyagiye naye sivyo tukayabura ugasanga tugira n'isabuni ntuze ejo wari ufise 50 ukabura isabuni yo kumesura cane mwebwe abagabo nimwe mutazi gufata neza amahera ihera usamaye ricagigira ntirikundana n'umuntu rishaka kumuvako iminsi yose ribise umugambi wo kumuvako rero kugira urifate uriruka ugakora n'ico yakikabira ihera ugaca urifata urifashe ndababwire ku neza yawe uracuja kuribitsa muri banki igihe utaragira umugambi ihera ribikwa mu migambi caye muri banki muri microfinance utaribitse ricagigira ugasubira kuba umukene none rero mugabo hariho ibanga no gukora gusa nta ushaka amahera muri mwese no gukora nta kindi ntimuze murondere reka ndabereke nama ndababwira uburimyi n'ubworozi kubera iki ndababwira uburimyi n'ubworozi niba buno munsi usoromye none aho hantu haciye hagenda siho hari washoye uno munsi usubira kurima ukongera ugasubira ugasoroma ugasubira ukarima ugasoroma urumva haguma haguha ntigera hahagarara nico gituma uburimyi n'ubworozi nivyo vya mbere bitungisha nk'ubu ibigori wari wimbuye umwaka uheze ihera wararose none ubu ntugira usubire wimbura ibindi isirindi ihera rije ajya rero warose umwaka uheze nk'ubu iyo uca worora inkwavu ubu uri kurashora wongera izindi zivuka uburimyi n'ubworozi nivyo vya mbere bitungisha abantu ntagiye uzoguhenda ukaba umunyezamu ntuzopfa utunze emwe n'abazoguhemba umuriyoni ariko urabona nk'aba ariko bimba ubutare urumva uno munsi ararose ubutare aguma yimbira neza ashasura akaronka ntahiga yejo muga amahera murose mukaca muyarya n'akazi kanyu arigira abonye ukunda kuyaryaho niho hambere aca agenda ariruka agahunga nico gituma rero ntihagire umuntu n'umwe azosubira kwirirwa atacakoze mw'abagabo mwe na mwamisore n'inkumi muvyumve kirazira kumara umunsi atakantu ubonye wakoze kazozana umwimbu ushora hari hano naciye mu gitondo sanga abasore bari kwirigara bica nyene ukabare nyene banezerewe gose mugana ravye ntibagwaye kwashi none bagira ivyo bakuye n'abasuma none bagira ivyo bakuye ni batara basuma umuntu yirirwa kwirigara umenye ko ari umusuma niwe yiba mu mirima none ko atagwaye kwashi agiki kwadakora kwatari gusa yambaye iki novuga yuko ajya amahera yaguze impuzu
nayo yivye none yakuye umuntu umwe wese muzobona ariko kwirigara ni watera ubukene niwe mubi ni watwonone ubu nabwiye babura amatari na bamusitanteri umuntu ari kwirigara twe turarondera imirima komine ifise umurima mwiza nta komine igira ahantu izori mu murima abari kwirigara aca bayora abatwara bakirirwa bararima umugoroba akabatahana kandi ntabahembe bagiye kwirigara abatora abatwara kurima hanyuma gutyo hariho igihe haza ikiza komine Kironka ivyizoza iraha abahuye n'ikiza hamwe nawe niyashaka nimwamushaka irigara gende mwirigara ryo mu gitanda wiri kuryamye yemwe nitwaza kugufataga yemwe ka niba mushaka kudakora genda wiri kuryamye muhira wicare muhira uruzingo aho ni sawa mugabo ukabuzi yuko ukaza kwibarabara amasaha ibikorwa atarahera tuzogutora kabisa tugende gukoresha ko wabuze ico ukora twe tuzokwereka ivyo ukora komine bose riko ndabasaba gira umurima mwiza uzorimwa nabo kwirigara gusa kandi badahembwa muhanurane rero umuntu ari kwirigara ni mubi ariko mwebwe ndabona yuko muriko muri abasirimu bukebuke dutangure ikindi kintu je ndankumwanda kugira aboneke kuri umuntu ugira agasuku sivyo nko ngaha dushaka tugira ihigagwa dufate abagabo 10 n'abakenyezi 10 muraba basukuye abari saba kenyezi oya dushaka dufate ubunyene abakenyezi 10 n'abagabo 10 turabe ubusukuye wari hera abashaka yake kwa Mungu niyo nzobibona kwa Mungu nzoza hariho abandi usanga umukenyezi yambaye neza asukuye n'umugabo asukuye mugabo gaca mwibagira abana usanga abana ntibasukuye urazi abana ugasanga bambaye ibitameshera nkujya mwana hari nawe ni inkima n'abagabo rero dufate uko umugabo tuzohura yambaye iri kumwanda no kubera ari inkima avuye ku bikorwa sivyo turavyumvikanye ugiye kwibarabara rero wahejeje ibikorwa genda usa neza mugushira kwibarabara ugende kuko ugiye wahejeje ibikorwa ugiye kumviriza gahita iminota nka 20 wumviriza gahita ugaca witahira aho habari 12 12 kagoroba uvuye kurima uce woga uce wambara neza ku kagoroba cugenda uti mwomenya havugwa amaki haize iminota 30 ugaca witahira rese vyiza umuntu nzobona yambaye nabi nzobera ko avuye gukora yega ndashobora guhagarara cyane nti ngunyereke aho ari kurakora abanyakinya bazo bago ndabwira nti ngunyereke aho ari kurakora reka ndamaze kubigira hari umugabo yavuze ngo imvura goratwaye ngo ibintu byabo byose ni wowe nyeregera unyereke umurima wawe watwawe arayerera arabura umurima nyereka iyo mbere nk'ubu nk'umugabo gayo nza kumbwira ngo nkwereke umurima atagira namba kandi ngaha n'ubwa mbere ndahaje none ni mu mwaka rero dusubiranemo rero umwaka wa mbere cyo tuba twawise umwaka w'umunyamwete ikinebwe ntikirimwo uwo mwaka ni umunyamwete n'umwana kwishura ategerezwa kuronka amanota 90%. Muravyemeye bana 90%? Shako mwese muba ba mbere sishako wa kabiri shako mwese muba ba mbere 100% muba abanyamwete. Umwaka ni umunyamwete ni wahera tuzoca dusuzuma turabe ico twungutse muri umwaka. Nico twandiko ndaraba naho abariko bimbo butare tutegeza kubona Burundi bushoye ubutare kugira dutere imbere twubake amabarabara meza twubake ibitaro n'amashuri tudashoye hanze ntibikunda cyo twandiko ndaraba ibintu byose bishobora gushora mu bindi bihugu ubutare rero ubu nibwo buzoteza imbere abanyenda babwiye babunyegeje tuzoca tubirukana ntakibazo bamaze rero Imana igome ihezagira Burundi mwese bahezagire murakoze.